Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe no munsi nipfuje kuganira namwe muri cya kiganiro cyacu byo kuri rwa rubuga rwacu shingira intahe Imana nzima ku kijanye n'umugani umwami Yesu yaciriye intumwa ziwe mu nyuma mbere akanabasobanurira ico yashatse kuvuga. Uwo mugani uratangaje turavye ku nyigisho ya Yesu Kristo yaje avuga ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Muri iki cigisho nta hantu tubona ivyaha, nta hantu tubona ijuru, nta hantu tubona ngo nimwihane, eka nta kintu na kimwe umuntu yobona, ariko iri jambo rirahambaye cane kuko niriduhitamwo twebwe nyene ngo tumenye kandi twongere twisuzume tumenye aho duhagaze. Ego, kubera yuko ikintu cose kizogira iherezo kandi kizogira impera. Caba ciza kizogira amaherezo meza adushikana mw'ijuru, caba ari kibi naco kizodushikana mu mahonero, niko bimeze. Reka rero dusome iri jambo, ni ijambo ry'umubivyi rivuga ku mubivyi muri Mariko 4, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko 4 uvuga ngo atangura ukundi gusha kwigishiriza ku nkombe y'ikiyaga, ishengero ryinshi cane rikoranira kuri we, bimutera gutambukira mu bwato buri mu kiyaga, yicaramwo. Ishengero ryose riguma ku nkombe y'ikiyaga, abigisha vyinshi mu migani, ababwira muri uko kwigisha kwiwe ati nimwumve, umubivyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira, inyoni ziraza zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare hatari ivu ryinshi, zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho, izuba rirashe ziraraba kuko ata mizi zifise ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazinyoha ntizama. Izindi zigwa mu ivu ryiza, ziramera zirakura zihunda impeke, zimwe 30, izindi 60, izindi 100, bityo bityo. Kandi aturi n'amatwi yumva niyumve. Biherereye abari kumwe nawe na bamwe 12 bamubaza iyo migani, arabishura ati mwebwe mwahawe ibanga ry'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze babarirwa yose mu migani, ngo kuraba barabe yamara ntibavyitegereze, kumva bavyumve yamara ntibabitahure, ngo kumbure bohindukira bagaharirwa. Kandi arababaza ati ntimuzi uwo mugani? None imigani yose muzoyitahura mute? Umubivyi abiba ijambo ry'Imana, abi iruhande y'inzira, aho iryo jambo ribwirwa. Iyo bahejeje kumva, Satani acaza uwo mwanya akabakuramwo iryo jambo ryabibwe muri bo. Naba nuko nibo babibwe ku rutare, iyo bumvise iryo jambo baca baryakirana umunezero, ntibagire imizi muri bo, ariko bahagarara umwanya muto, maze iyo badutsweko n'amarushwa bo n'akadenderezo, bazira iryo jambo bica bibagwisha. Abandi nabo nibo babibwe mu mahwa, aho niho bumva iryo jambo, maze umwitwarariko w'ivy'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bwo kwifuza ibindi,
iyo bibinjiyemwo binyoha iryo jambo rikaba ikirumbirane. Ababibwe mu ivu ryiza nabo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, bagahunda impeke, umwe 30, uwundi 60, uwundi 100, bityo bityo. Amen. Aha Yesu yarasiguye aravuga ku mbuto zabibwe, ku mbuto zabibwe ni ijambo ry'Imana yabivuze, ariko no mu ishengero canke aho biga ijambo ry'Imana hariho bataryumva karya kanya nyene bakarisiga harya, ntiribashingemwo imizi, ntiribajemwo, kuko Satani yaje kuritoragura. Hariho rero n'abandi baza bakaryumva rikababamwo, ariko kubera ibintu bibagerageje ugaca usanga barahevye kandi abo ni benshi. Ego hariho n'abandi baba bari mu bihe bari kumwe n'abandi canke ibihe bituma iryo jambo ritabagumamwo, kubera yuko haza abigisha babi, kubera haza amageragezwa menshi, hakaba n'ibindi bigwisha bibaho, abantu ijambo ry'Imana ntibabe bakirigumya. Ivu ryiza rero ryoryo rirakira imbuto, hanyuma izo mbuto zikama ivyamwa, bikama imbuto. Aha muri make icyo gutahura nuko iyo izo mbuto zitewe zitamye, ni ukuvuga yuko ntaco biba bimaze, izo ziba zihomvye, nta kindi, nta gakiza kazo, ni ugutabwa no kwibagirwa. Umwami Yesu yaratanze n'uwundi mugani muri Matayo hariya 13:30, ngo yavuze naho nyene ku mubivyi, avuga umubivyi yabivye imbuto nziza mw'ijoro, umwansi ariwe Satani agenda abibamwo iyindi mbuto mbi. Abakozi bamaze kubibona baraza kubwira Yesu bati, mbe harya ntiwabivye imbuto nziza gusa? Ati egome. Ati none ko tubona ko harimwo ibindi bitasa navyo. Nawe arababwira ati nta kibazo, ati ndabizi urya n'umwansi yaje kubiba biriya. Bati none tugomba tuje kubirandura, urabyifuza ko tubirandura? Tereka ntimubirandure, kuko mwaba muranduranamwo n'imbuto nziza. Nimubireke bikurane, mu mpera hageze kwimbura nzobabwira, ivyo bibi mubirandure, mubizirike, mubizingazinge, mubibohe, mubiturire. Izi mbuto nziza nazo muzegeranye, muzishire mu bigega, imbuto z'ingano. Niko Karorero yatanze. Nuko niko bimeze, imbuto mbi, imbuto zidahwanye n'ubugombe bwa Kristo, zitava ku mbuto Yesu yabivye, kuco Yesu yabivye, izo zizoturirwa. Niwo mugambi, niyo ntumbero. Benshi rero muri iyi migani ntibashobora kumva yuko aha havugwa abantu bahisemwo. Nashaka ngo nshuti yanje, muri kano kanya, wewe wumvise aya majambo, ugire ihitamwo ryawe rikubereye, kubera ko aha ni uguhitamwo hagati y'urupfu n'ubugingo. Yesu Kristo canke ijambo ry'Imana hariya mu bisomwa vya kera riravuga ngo, ndaguhitishijemwo uyu munsi ubuzima n'urupfu. Ati kuri jewe mugabo no guhitishamwo, guhitamwo ubugingo, kugira ngo ubeho n'uruvyaro rwawe. Inshuti yanje, ndakwinginze rero ngo ugire ihitamwo ryiza, ntube karimanzira, ntube ingenzi y'imihana, ntube uwayobowe na mpwemu y'inzererezi, ntube uwutagira aho ahagaze, yama yibaza ngo ibi nivyo vyiza canke biriya nivyo vyiza. Twese waraduhaye ububasha bwo guhitamwo ukuri, urupfu n'ubugingo.
none rero nshuti yanje, hitamwo neza, uhitemwo kuba imbuto izokwama 30, 60, 100, gutyo gutyo, aho uzokwisanga mu kigega ni ukubana na Kristo, ni mw'iparadizo hamwe nawe. Umwami Yesu rero aguhezagire. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe. Umunsi mwiza.